Ego, twagiye tuvuga ama site de dépôt de déchets aho vyagiye bigaragara yuko ashobora kuba araho atategerezwa kuba ari mbega hoho mwishira hamwe KRC ngaho kuri ico kibazo naho novuga nti mufise inyishu iyi ituma twavuze yuko ama site de dépôt ari abatategerezwa kuba ubwambere ari ahatategerezwa kuba kuko babishiraho bikaboreraho naye handi yo babishiraho ntibyirwe biraboreraho nta ngorane byari gutera iyo twebwe inyishu tuzoba dufise niyahe nka KFC twebwe nuko tuzoba ari bikoresho twebwe tuzoba dukeneye tuzoba tubizanye kugira tubibike tuzoba tubizanye kugira tubikoreshe uwo mwanya wo kubanza kubora ntawo uzobuhari hama ibibora tuzoba dufise ahandi kure y'imihana y'abantu muvuga bidashobora gutera ingorane byihuse cyane ngo usange ngo ku rupangu rw'umuntu hari imyanda yini ni twebwe inzira dufise nuko tuzoba tubikeneye bwa mbere tuzoba tubikeneye kubikoresha uwo mwanya wo kubora nibaza tutazora nta buhari tuzoba tubikeneye tuko turabikoramwo ibindi ico gituma tuvuga tuti duhere mu mihana dutandukanye imicafu kuko kimwe cyose kirafise ico kizovamo reka tubashimire cyane novuga nti kuri uno muco mugiye mutanga wumva yuko novuga nti KRC giye kutuzanira novuga nti ibidasanzwe na cyane ngaha mu gisagara ca Gitega ubona yuko benshi baba babona yuko umengo ico kintu cyo gutunganya imicafu mu mihana umengo ntikibaraba bamwe babona yuko mbere umengo ni nko gutwagwa amahera ariko urumva yuko novuga nti imicafu idatunganije neza n'amagara y'umuntu ntaheza ngo amere neza reka dusimbize kwa niyo mwungere Fiesta asanzwe arongoye rino shira hamwe KRC aha mu ntara ya Gitega mwavuze ku kijanye novuga nti no kuronsa abene gihugu ivyo gushobora gushiramwo imicafu iyibora n'iyitabora hari uzoshobora kuvuga ati jewe uburyo ntabwo mbega ivyo bikoresho hamwe vyo ramuka bibonetse abene gihugu bazobironka ku buntu canke murategekanya yuko umuhana uzoshobora kubigura kugira ngo ushobore kuronka ushira ibibora n'ibitabora nta mwene gihugu tuzoja kugora ngo agure ivyo bikoresho kubera no bundi iyo aba bari bafise uburyo baba babikura bakavuga ati bamaze kumenya yuko ari ikizimbi babivangavanze bakavuga ati reka ibitabora ndabishira ukwavyo ibibora ukwavyo rero muri ico gihe twebwe kubera tuzoba tubifisemwo n'inyungu tuzoba dufise n'intumbero yuko twebwe bizoheza bikanatworohera nunganiye Eric urumva ko yari yavuze ati twebwe tuzoba tubikeneye ibibora n'ibitabora tuzoba dufise ico tuza kubihinduramo izoba ari inyungu kuri twebwe tuzogenda kurwa ku rugo aho tuzoba dushoboye gushika bahereze babwire tuti iki muragishiramwo ibibora iki naco mugishiremo ibitabora mbega turamenyereye iyo hari kwaregeranywa ino micafu hariho udufaranga umwene gihugu ariha two gushobora kugira ngo bamutwarire uwo mucafu mbega mu gihe bazoba babona yuko iyo micafu muyitwara mukagenda mukayikuramwo ibindi bintu navuga ni nk'amapave mushobora no kudandaza mu nyuma ntabwo bamufise yuko bazohavana bavuga bati muriko mudutwara imari mugenda kugurisha usange bara gutanga novuga nti ako ga contribution cyo utwo dufaranga kugira ngo iyo bicafu bihave biba ikibazo muri ico gihe iyo contribution ntayizo bikihabaye kubera ijya contribution batanga ibisanzwe kaba aragashiruka bute ko guhereza abajyanye bayegeranya ku rwego rwa komine nagashiruka bute kuko ntawo vuga ngo
agashahara agashiro kabone kubera ni inyungu kuri twese n'abarya bayikura mu benegihugu mu ngo z'abenegihugu bayigumijeho umwenegihugu niyagwa arya indwara azoja kwanduza ja nawe nyene ayegeranye agashiro kabute nico gituma twebwe mu gihe tuzoba turiko turayegeranye nta mwenegihugu tuzoza gusaba contribution twebwe tuzomenya mu bisanzwe urumva twamaze kumubwira yuko azoba ari inyungu yacu